Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno munsi twatemberereye mu Kanyosha kuraba Chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tubabwire amakuru yayo, ivyo bariko barategura n'ubuzima bwayo muri rusangi. Ntatevye rero nagomba dusabe umutumire wacu atwidondore ariwe tuza kuganira kuri uno munsi. Jewe nitwa Eric Manirambona, niyo amazina abavyeyi banje banyise. Kuri uno mwanya ko mwavyumvise, nje nsanzwe ndi umusuku wa Chorale Sainte Thérèse kuri uno mwanya. Urakoze. Uwugira abashikirize kino kiganiro akaba ari Olivier Ntwari kubwa Action Vibe TV. Mbega Eric wotubwira ryari Chorale yatanguye? Ego murakoze cyane rwose. Burya amamoko ya Chorale yacu neza neza tuyafata mu mwaka w'ibihumbi 2000. Niho Chorale twoba ko yatanguriye ko neza. Mugabe imbere yaho gatoyi, nkuko muzi muri iyo myaka ko mu Burundi hariho ibice bimwe bimwe vyarimwe intambara. Mu bahuruki mu gwacu wa Chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, muri paroisse ya Kanyosha hari hasanzwe hariho ico bita Chorale imwe, Chorale y'ubumwe, Chorale niki yarimwe abantu bose, abantu benshi bari barimwo. Niho haje umupatiri yitwa Akonada, nitwa Kome, Patiri Kome. Rero abo bose baje bavuye muri paroisse Saint Michel, kubera ko mu ntango yaho gatoyi paroisse Muvyeyi w'Ikigongwe yo mu Kanyosha yari bwite paroisse yari sikirisare yatwagwa muri paroisse Saint Michel. Ico gihe amateko yose muri paroisse novuga muri paroisse no musi ya Kanyosha yava muri paroisse Saint Michel. Niho mu mwaka wa 1999 tuja mu mwaka wa 2000 habaye ico bita kuganira kw'abari basanzwe bari muri iyo Chorale y'ubumwe, ndetse na Patiri Kosima Kome yatanguye muri paroisse ya Kanyosha. Arasaba yuko hataguma hari Chorale imwe, mugabo ko wogira Chorale zibiri, kubera ko ico gihe naho yari sikirisare yahitanga kugira imisa zibiri. Niho hacabona kuvuka Chorale zibiri, imwe iza yitwa Chorale A n'iyitwa Chorale B. Rero Chorale Sainte Thérèse ico gihe abari bahagarariye sikirisare niho bavuze bati nta kuntu Chorale kitwa A canke yitwa B, reka tuzitirire amazina. Baca bazana amazina abiri. Izina rya mbere yari Chorale Nahaza Umukama, hama izina rigira kabiri yari Chorale Sainte Thérèse. Ico gihe rero Chorale Sainte Thérèse hacaba kwiyandikisha, bamwe bava muri ya Chorale y'ubumwe baza muri Chorale Sainte Thérèse, abandi baja muri Chorale Nahaza Umukama. Ati kubera iki baje muri Chorale Sainte Thérèse? Chorale Sainte Thérèse bayita Chorale y'imihari n'imigwi, kuko yari hukiyemwo abakiri bato. Abo n'abakiri bato baheje mu imirimo ya Chorale baca baja mu mihari n'imigwi. Ico gihe bahora bakora imisa yinjira igice isaha 2 igataha mu masaha 4, kugira ngo barya abandi bamama bakuze bisumbuye bari bagiye muri Nahaza Umukama babone nabo kuza kuririmba imisa yinjira igice isaha 4. Murakoze. Mbega uno munsi Chorale yanyu yo bifise nk'abaririmbira amana bangana gute? Murakoze cyane rwose. Gushika uno munsi novuga nti Chorale yacu Sainte Thérèse irafise abakoriste benshi, mugo muri abo benshi jewe ndabagaburamwo imice. Hariho nitwa abari actif badasiba mu bintu vyose, abo mbona ku rubuga umwanya wari wose, apana wa umuntu afatirwa uno munsi kuna kuriya anye. Urashaka kuvuga ko mbona ko mfise abaririmbira amana bashika 85. Mbega tugiye kuraba muri abo 85, hariho amakorali menshi dukunze kubona kumenga haguriyemwo abigeme. No Chorale yanyu niko bivyifashe? Murakoze cyane rwose. Ico kibazo novuga yuko coba ari ikibazo ngira kiri muri rusangi. Tuvyihweje ngira amarusansuma yama yakoze n'igihugu, twama tubona kumenga igitsina
c'abagore cama kiza gisumba ic'abagabo tuzi impamvu mugabo natwe uko tubivuga natwe nuko abagore canke abakobwa nibo benshi gusumba abagabo canke abahungu ivyo niko bimeze. Ego mbega dufatiye nko ku ndirimbo amakorari menshi nivyo arafasha mu masabamana akaririmba inkuka za misa bakasubiramwo indirimbo abandi baririmbye. No munsi korale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus hariho indirimbo yoba imaze gusohora zayo bwite? Ego muragize neza. Ico kibazo mbajije ni nk'inyishu ahubwo notanga. Izo ndirimbo turazifise apana nke turazifise kabisa ko yamaze gusohora. Na nyinshi ziramaze imbere yuko zihinyanyurwa n'abahinyanyuzi. Hariho izo twaririmba mw'isengero ubu twaba tumaze kuba ziririmbwa n'ahandi hantu. Izo rero ndirimbo zirahari. Hari nk'amarubumu nkangahe nimugerageje kuvyibuka hoba hariho nk'amarubumu ashika nk'atatu? Murakoze. Oya sinokwibeshera nta alubumu zitatu ziraja habona mugabo turafise urutonde rw'indirimbo nyinshi cane gose gushika uno mwanya urazi ko mu gukora alubumu canke mu gutegura indirimbo izokoreshwa mu masabamana si ibintu umuntu agenda yirukanga, ni ibintu bisaba umwanya muremure, abayanzi bakazihinyanyura, abajeje ajya mu majwi y'amasolfège bakabiraba yuko nyene ari ikirundi cumvikana. Gushika uno munsi sinovuga amarubumu atatu, kimwe gusa alubumu zizoshika mugabo uno munsi dufise alubumu imwe niyo vuba na vuba izoja no ku mugaragaro. Urakoze cane. Mbega tubwire ko ivyo nyene vyo guhinyanyura tuvuga abo bita abakompositeri. Murafise abakompositeri henshi urashobora gusanga ari umwe ari babiri, korale yanyu ufise nk'abakompositeri bangahe? Ego muragize neza. Tureko hari yacu nabivuze irafise abakompositeri bien sûr, mugo muri abo hariho abo twavuga ati iyi ndirimbo ashobora kuyikora wenyene mu majwi yose, kuko amajwi dukoresha uno munsi kenshi mw'isengero amajwi 4. Nkaho twavuga ko abo tuvuga ati umuntu ashobora gukora ururirimbo ari wenyene nka batatu ntibaragwira cane gose, mugabo hariho n'abandi avuga ati jera ashobora gukora muri ijwi rya mbere hama nkasaba mugenzi wanje akashiriramwo irindi jwi. Ego urakoze cane, ngira ngo kuri ico c'amajwi nyene twari kugiteba ko ariko ntaco tuzoronka n'akandi kanya. Uharuye amajwi 4 tugiye turaharura umwe mugabo nibaza ko mu kuririmba naho tudasanze muri ko muraririmba ngo twumve, nibaza ko mubihinyanyura neza. Ndibuka mu mwaka wa 2021 muri mu bariko barahiganwa muri Tereza Mwiza Festival, kandi nibaza ko byari bimeze neza. Nuko rero bakunzi ba Axia Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu, turi mu kiganiro n'amakoharo. No munsi tukaba twagiriye ibakwe ryo guhura na Eric asanzwe asukurira kohare yo mu Kanyosha yitiriwe Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tugeze ku gice kigira kabiri aho bariko baradutegurira ibintu vy'umunsi. Mu mvugo y'uno munsi bavuga ngo ibirori. Ikirori muri ko muradutegurira ni icahe muri iyi minsi? Yego muragize neza. Ikintu tuko twategura uno munsi sinoko ari ikirori komtere, ahubwo ni igiteramo. Igiteramo nabivuze mu mvugo y'abanyabujumbura bo kugira bavyumve gose. Yego nivyo birafasha ko utahure. Ni igiteramo civo kivuga ngo ese bose baba bumwe. Ico giteramo kiba citwa Inanga Event. Mbega Inanga Event tuyitegemo iki? Muri Inanga Event navuze ko hari yacu impamvu twateguye ico giteramo ntabwo ari ubwa mbere na mbere ngo nukuryoherwa cyane kugira abana bariya anye. Ko hari yacu ni umugwi umwe mu migwi yindi yo muri Ecclesia Katolika wacu ifasha abakristo mu gusenga biciye mu ndirimbo. Rero twebwe uko navuze mu ntango ko hari yacu ifise amamuko mwaka w'ibihumbi 2. Rero turiko turaraba
turabona ko izokwiza imyaka 25 mu mwaka uza. Rero twariyumviriye nk'abasuku ndetse n'abandi dusanzwe dufashanya kuyobora iyo kohari, turavuga duti turakwiye kugira ico bita yubire y'imyaka 25. Murazi atari ibintu vyabaye nabi, umwana yafise imyaka 25 ahenshi abageze nko kubaka ugwiwe. Rero twarabiravye ntabwo turi bato, tuvuga tuti reka dutegure iyo yubire, mugabo yubire izobe irimwo ibikorwa vyinshi. Ivyo bikorwa vyinshi nico giteramo gisanzwe kirimwo, ari naho kuri iryo genekerezo rya 6 mu kwezi kw'icumi umwaka w'2024 arico giteramo kizoremeshwa nyezina. Mugabo ntizotangwa ku giteramo, ahubwo hazotangura ico bita kugurura umwaka wa yubire. Rero tuvuye kugurura umwaka wa yubire tubandaniriza hehe? Mu giteramo. Igiteramo kimaze kurangira tubone kuvuga imigambi n'imigozi tuzokora muri uwo mwaka wose gusha dushitse ku munsi wa yubire nyezina. Ego, mbega ku bijanye na alubumu yo izoheza ikaja ku mugaragaro, kubera iki mwayise Shima? Murakoze. Ijambo shimwa muri rusangi twahise Shima kubera iki? Kohari yacu hariho ndirimbo muri alubumu yo birimwo yitwa Shimwa. Muri rero Shimwa iyo ndirimbo ntaje menuko, ahubwo twavuga ko n'umuntu ayikompoje n'umukoriste wacu. Umutwara w'umukoriste wacu burya sinobahenda, kohare yaragira ahura n'utubazo utuna turiya anye. Mugo twose agira ahura natwo ntiyagiye kubera ko asi yo muntu ko aracariho. Rero niho babati muri iyo mvo reka dushimire Imana ingena tuzigamye kuva ko hari yakihaba gushika uno munsi. Rero tutavuga ati reka ico gitamo tucitirire tucite Shimwa, nako pani giteramo iyo album tuyite Shimwa, kuko n'umundi harimo indirimbo imwe zosa ko uwo munsi yitwa Shimwa. Ni mu buryo bwo gushimira Imana tuyikengurukire ingena tubaye hafi kuva ko hari yakibaho gushika kuri uno munsi uri hejuru. Mbega iyo album nyene izo bigizwe n'indirimbo zingahe? Iyo album gushika uno mwanya ndimo navuga ntiziramaze kuba zikorwa ziranguka n'abahinyanyuza bavuga ati nta kibazo zoja ku mugaragaro. Ni indirimbo 6 anatanda yuko izinazo zizogira ikizohinyanyurwa kandi tuzishire ku mugaragaro. Uvuze guhinyanyurwa ni kuzirishira kuri solfège, no kuzi n'abagitariste na kuba tabitegera gose kuzihinyanyura basigurira iki? Guhinyanyura indirimbo burya gukora indirimbo si ikintu coroshe. Bwa mbere na mbere haraza ico navuga murantunga ndavuga mu gifaransa ico bita inspiration. Ukumva ati je ndumva ko nokora ururimbo rwitwa hama maze ubiyumvira ugahiga amajambo, maze ugiga amajambo ukiyumvira umudiho gojamo, ugahiga mezire, ugaca uvuga ati rero reka mbanze je ubwanje mbanze numve ko urwo rurimbo rwogira iki gobaho. Rumaze rero kubaho haragera aho abahinga dufise babahinyanyuzi bo muri kohari bwa mbere na mbere bavuga bati reka tubanze turukosore, tubanze turukoremo utunenge. Tumaze gukuramo utunenge niho andi muri ya ntumbero bavuga ngo no guhinyanyura, twe turahinyanyura aho iwacu tugeze. Mugabo hariho abandi bahinyanyuzi bakora muri ya mazu ajeje gusohora indirimbo. Turababwira ikibazo dufise tukabereka imwe twavyumviriye, nabo bakadushiramwo ivyo bakavuga ati hano hantu hagira uko bakora uko nakuriye anye. Benshi bakunda kubita ngo abaproducteur. Rero abaproducteur bacu batubwiye bati izo tubona umwanya zoba zimaze kuba zisa neza ko dushaka gukora ikintu, ko dushaka gukora ikintu ciza, kuko n'abakristo twiteze ko ibintu vyiza. Batubwiye bati mu ndirimbo zose mwaduhaye izi zaramaze guhinyanyurwa zimeze neza, nizo mwobanza gusohora comme album. Ko maze kubona gusohora album birasaba uburyo, bigasaba ibintu byinshi. Ego, mbega nyene aba producteur canke mezo zoba ziriko zirabafasha guhinyanyura zoba arizi? Murakoze. Umuproducteur dufise no munsi asanzwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, no bita Amiri, DJ Amiri. Ego. Urakoze cane, turumva yuko muriko muragerageza gutegura ibintu vyiza. Mbega none ko mwavuze ko ari tariki 6 hatumiwe bande, bizobera hehe? Kwinjira ni kwa gusa cane? Murakoze, kibazo ciza. Abatumire ubwa mbere na mbere novuga nti uwari wese aratumiwe.
amaze kubatumirwa mugabo twarifuje navuze ko icivugo ca yubire y'umwaka wose kivuga ngo ese bose boba umwe. Rero tuba twibuka ko twese bose boba umwe, ubwa mbere na mbere ubumwe buhera aho dusanzwe tubaye. Tuvuze aho tubaye ni muri ya paruwasi yacu, ni yindi migo baririmbira Imana asanzwe barangurira ubutumwa bwo ngaho onye. Abo bose twarabatumiye turanababwira bati uworonka ico yerekana abatumwa bazaba bahari ngaho onye nawe nyene arahakaza abisenyera hakiri kare. Rero abakoriste bose amakorali yose arangurira ubutumwa muri paruwasi ya Kanyosha bose baratumiwe. Abo n'abambere, abandi batumire n'abakunzi, abagenzi, abavyeyi bacu, inshuti n'abanyi. Yego murambaza muti none kwinjira bimeze gute? Mwana shima, ntabwo twavuze ngo tugomba gukora igiteramo gituma twirukana abantu, ahubwo n'igiteramo cyo kuri Nahazimana biciye hehe? Mu ndirimbo. Biciye mu ndirimbo turazi yuko usanga benshi aco bita bafise ico bita ugushaka mugabo uburyo bukabura. Nsubiramo mvuga nti natwe ko ico giteramo kiba dutwara uburyo. Twaragerageje korosha muri bya ingene abantu bokwinjira. Rero mu kwinjira nta mwana nta muto twacaguyemwo ko hoba ibibanza bibiri. Ikibanza ca mbere n'ahantu bakunda kwita ni ikibanza gisanzwe, aho kwinjira ni 3,000. Hama ikibanza bita VIP, twite VIP uko nyene, ni amafaranga 10,000. Rero kukabijya kuri iyo VIP mwoca mumbaza ati none wa 3 10,000 azotandukanira hehe? Nuko uzoja muri VIP azoba arekuriwe kucaronka ikinyobwa kimwe mu binyobwa bihingurwa na Braludi. Ico kinyobwa rero ni cagusa. Mbega nkoza nawe akirihira 3 akumva inyota iramufashe, nta kundi kuntu mwabiteguye muzobigenza? Murakoze cyane gose, kubera ko twavyimbiye turavyiga. Twavuze duti kuri uwo munsi soba turiko dusangira imihezagiro iciye mu ndirimbo. Mugabo murazi yuko abarundi bavuga ngo ubunyegero yagira kwigufa. Hashaka kuza abantu banabara batandukanye, byose bateguye bimeze neza. Hazoba haco bita reka ndakivuge muri urwo rurimi ikintu congora cyo bita amastand. Amastand hazoba hariho ibinyobwa byose, ndetse hazoba hariho agashitsa niko nokita akabrochette n'ibindi byose mwazoshaka gutumako kugira ngo hivune inzara. Hari gihoza n'abashitsi baje bavuye mu hingo yakure batafungura tireka ndabe mbe ndisama. Yego ntibaze bitinyo nimeze neza. Ego urakoze cyane, turi ku musozo wa kino kiganiro. Mbega uno munsi wowe nk'umuririmbira Imana, nk'umusuku uri kuraraba amakorale abaririmbira Imana, no munsi akajambo mba babwira nakahe? Murakoze. Jewe akajambo novuga, hariho indirimbo dukunda kwimva ngo hari iteka natewe. Iyo ndirimbo iyo ndayumvise abantu baririmba cyangwa ko aririmba ndi mu nkuka bisanzwe bari genda ukandaririmba, ndumva ndyohewe. Burya hariho iteka rinini cyane gose ku muntu yitwa umuririmbira Imana. Rero kugira utege iryo teka ryo kuririmbira Imana sindaguhende, hari abantu benshi bifuza kuba abarimbira Imana bikanga. Rero navuga nti kubera ko bavuga ngo uririmbye neza abasenze kabiri, notumira muri ambana wese ahari hose ubwa mbere na mbere yumve ko vise iteka rinini kandi rikomeye n'uruhara runini mu ngoro y'Imana. Rero umwe wese ubwa mbere na mbere ahari avuga ati bwa bundi iyo ndirimbye neza mbasenze kabiri ndafasha n'abakristo mu gusenga. Umaze kumva ko hari ico utera cyane gose aho onye umukama wavuga ati mukama nani nahatswe. Yego urakoze cyane. None Eric dusa n'abasozereye kino kiganiro, utumirira abakunzi ba televiziyo yacu kuzokunda kino kiganiro, gukunda korale yanyu, baza barafyona no kuri commentaire byose kugira ngo iyi televiziyo ibandanye ishigikira amakorali yabayo ngaha muri meri ya Bujumbura ndetse n'ahandi. Ego murakoze. Hama natwe gamena mbere turabakengurukiye ko mwatwimviriye ko ukore mwatwimviriye
ngana uko mwabonye ubutumwa canke mwabwumvise n'abandi bogomba gukora igikorwa nk'ico kugira umukama abandanye ntazo ndetse amenyekana muze mubegere hama ako kajeme cyangwa partage tugerageze tugasangiza n'abandi bari kure kubera ko ndazi ngo iminwe iryoha inyurana yego ahantu tuko turafashanya bamwe no munsi harazomye ati kwa Saint Thérèse mu Kanyoshi ninde mbega iyo televiziyo Axia Vibe TV ni yahe aho rero turabemereye kuzogerageza guko dushoboye kugira n'abatayizi bayimenye karonka ndazi ko bayizi mugabo tuzogerageza duhanahane iyo link kugira ngo dushobore gufyonda nk'uko turiko turafyonda ndetse tugume tubona n'ibindi biganiro abandi bakora tunabatumirira n'ayandi mateleviziyo muyabwire azoze arafasha impano z'abaririmbira mana kuza barashika kuri terre tunabatumira ko byokabaye ngombwa ko kuri uwo munsi namwe yebwe mugaruka kandi murahawe ikaze n'abandi baze bimeze neza kuri uwo munsi. Ego murakoze cyane bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje, ikiganiro cacu akaba ariho kirangiriye. Inyuma ya kamera mukaba mwari kumwe n'umukunzi wanyu Olivier Ntwari, tukazosubira mu bindi biganiro. Murakoze.